bashaka kwibaza niki ukora mu Bufaransa cyangwa muri Europe n'ubu DJ gusa cyangwa urabicana bo akazi gatangura n'ubu DJ niko kazi nkunda cyane kandi kinjiza agafaranga hama nkaba afise akandi kazi ka normal nyene dans la semaine hama tous les weekends nkako DJ no bifata nka 50% kuko nk'abarundi bafise nk'ama evenement nije ndabakorera hama nkaba mfise ayandi ma boîte de nuit zari usanga ari z'abazungu canke abaganeye canke abakamerune basanga byose ndabivangamwe kubera biba bigoye ushobora mu DJ w'umurundi hamucushika ari ngo shikuvugiriza abazungu barafise utuntu twabo twumanza kuvugira vyafashe ingana gute kugira ngo ushobore kugera kuri iyo niveau en fait kugira ngere kuri iyo niveau vyafashe nk'imyaka ishika 10 bo muri iyo myaka 10 nakoranye n'aba DJ benshi exemple b'abarundi b'abanyamahanga barimo no kwicisha bugufi kugira umenye par exemple nka Paulin niwe twakoranye nk'ishika yari mu DJ Paulin yari umuntu akomeye cyane muri ico gihe nk'ishika nyene DJ Paulin hakaba n'undi yitwa DJ Pat bari abantu vraiment bakomeye Belgique mu bintu by'umuziki vraiment hama aramfata ukuboko turakorana gushika naho we aza kuba mu Burundi hamaje ngoma hariya nyene tu abimesha makuru mugenzi wacu yitwa Amipro mwamwakiriye gute hariya bana ni sawa vraiment bikora neza antuka imani muhumugisha kabisa tera imbere makuru ansubira ngo ntazona garo ivyo ntavyonze sino bimenya kuko keke amatwavuganye hama twaca duhurira mu biteramo kanaka mugani akantu ko gusubira mu Burundi basi ukamurige baguha visa ya 6 mois ya 8 mois cyangwa y'umwaka peut-être bamuhaye y'umwaka aravuga ati banareka mbe nigumira gambe biraporesha nga bo y'abarantown twamaturi kumwe kenshi antuka big up kuri bo ça fait c'est pas plus de 5 ans bari hamwe nyene atatu no twa gauche à droite kandi ubona ko bakora vraiment n'inguvu je no saba yuko nabandi ba DJ na whole star DJ niwe nibagiye yabamiki n'abakika je nibaza yuko bobishira mu inguvu nyene bagakorana hama ibindi byose bica bigenda ku murongo Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Kumana DJ SAIDO. AKA Mr. Fire. Very fresh sana. Yeah. From diaspora. DJ wa kera, Murundi. Yeah. Bemeze neza cyane. Abantu bashaka kwibaza niki ukora mu Bufaransa cyangwa muri Europe n'ubu DJ gusa cyangwa urabicana. Oya je normalement akazi gatangura n'ubu DJ niko kazi nkunda cyane kandi kinjiza agafaranga hama nkaba afise akandi kazi ka normal nyene dans la semaine hama tous les weekends nkako DJ n'abarundi gusa ukunda kuvugiriza canke East Africa canke hari gihe n'aba white ukunda kubavugiriza nyene nandi mu boîte atandukanye no bifata nka 50% kuko nk'abarundi bafise nk'ama evenement nije ndabakorera hama nkaba mfise ayandi ma boîte de nuit zari usanga ari z'abazungu canke abaganeye canke abakamerune basanga byose ndabivangamwe byagufasha igihe kingana gute kubera biba bigoye ushobora mu DJ w'umurundi hamucushika ari ngo shikuvugiriza abazungu barafise utuntu twabo twumanza kuvugira byafashe ingana gute kugira ngo ushobore kugera kuri iyo niveau en fait kugira ngere kuri iyo niveau vyafashe nk'imyaka ishika 10 bo muri iyo myaka 10 nakoranye n'aba DJ benshi exemple b'abarundi b'abanyamahanga barimo no kwicisha bugufi kugira umenye par exemple nka Paulin niwe twakoranye nk'ishika yari mu DJ Paulin yari umuntu akomeye cyane muri ico gihe nk'ishika nyene DJ Paulin hakaba n'undi yitwa DJ Pat bari abantu vraiment bakomeye Belgique mu bintu by'umuziki vraiment hama aramfata ukuboko turakorana gushika naho we aza kuba mu Burundi hamaje ngoma hariya nyene tu biravuga ko mu Burundi uri kubaka cyane kugira ngo vuba uzotahe wibere mu gihugu cyacu cy'u Burundi aya makuru niyo canke se bon ndiko ndagerageza mugabo sindashika kure mais petit à petit nyene hari gihe nzobereka ndabemvite mushiki wanje uteganya ikiruko cyako kizobera hehe mu Faransa uri canke mu gihugu cy'u Burundi
je nibaza yuko mu Burundi c'est mieux. Kubera iki mu Burundi? Ko ndahakunda, niho hari famille, niho hari abagenzi, malgré que mba muri Europe, mais le Burundi reste toujours mon pays préféré. Ouais. Nubwo kenshi ari umuntu abagiye kongera akanoti hanyuma nyene yongera agire gute? Ega nunga karahari petit à petit turagakora. So biba bimeze neza cyane. N'amasho twabonye no mwaka uheze cyo kimwe n'undi mwaka, ariko bitandukanye n'indi myaka twakunda kubona ibindi bihugu aribo batumirira cyane mu masho atandukanye. No munsi mu Burundi turana ko bamwe basohoka bakomwe kandi bakagaruka, nibaza ko batwima amaviza bavuga ati aba tubari ku intwazo zo kugaruka. Biba karisho nziza hariya muri Belgium, Europe, muri France, bimeze gute muri rusange? Normalement ahubwo kwanza je ndashimiye nk'abartiste bose b'abarundi ukuntu basigaye bakora n'inguvu bagakora neza, hama hari ukuntu bavyitaho nyene bakagenda ku bintu biri kuri tops nka kera. Ikindi naco peut-être ujya mu nouveau ambassadeur nawe nyene no kumushimira kuko arorosha kugira ambassadeur wino wo mu Bubiligi akorera ambassade yo mu Bubiligi. Je nibaza yuko petit à petit ukuntu bagenda bakagaruka ejo canke hirya ejo n'aba journaliste canke n'abandi bantu batanguye bazoshikayo nyene ambassade y'Ububiligi izobagirira confiance kugira nabo nyene bagende bagaruke. Benshi barakunda kuvuga ko abari tumini restaurant, tumini bare n'utundi umuntu acibaza ati none nimba bitagwaho n'abarundi bigenda gute umuntu yategura ico giteramo abandanya atumira n'abandi barunguka cyane? Biba ari nivyo kuvuga ati kaduhurira ahantu tudohego nuno muri rimwe wacu mu Burundi. Ego normalement barunguka kandi mbo ibiteramo vyose cyo kimwe bivana n'abartiste n'inguvu umuntu abashiramo. Je mbona igikuru ibaye gusa concert ibaye hanze abari ikintu gikuru, soit même si ari muri petite salle canke salle nini, ivyo s'abarundi gusa. No mu Banyarwanda no mu ba Kenya no mu bandi bose hari igihe usanga meme Chameleone hari igihe usanga avugiriza ahantu hato canke muri bar, ejo ugasanga avugirije muri salle nini. Donc ivyo je nibaza yuko ari normal, ni ibintu bisanzwe kuko naho nyene no ngaha mu Burundi birabaho. Hari abantu bavugiriza mu bubare n'abandi bavugiriza mu mabici canke igikuru ni soirée gusa. So nituja kunja mu makontra barinzi bino baba bahamagaye akanoti canke ibindi baza ko bari bon bararonka n'abaheza utundi tunabari sawa, ariko muri ico gihe mukora amasho haradutse induru z'abarinzi mu Burundi batahuje n'akanoti canke n'ibiteramo mu bijanye na Belgium canke za France n'ahandi mu gukora. Vya bimeze gute muri rusange? Mu bisa je nibaza yuko ikintu ca mbere ugiye gukorana n'umuntu peu importe si c'est en Europe canke no mu Burundi, ikintu ca mbere il faut kwanza kumenya contrat ivuga iki, si ari ikintu utumvise neza bakagusigurira kuko si tu respectes le contrat je nibaza yuko ibintu vyose bigenda 100% bien. Mais par exemple ugirize amasezerano avec quelqu'un qui est en Europe, hamushitse hariya abandi bantu bakashaka kuguprofita kukudetourna alors que uwo muntu wa mbere niwe yagize ingufu zose, je nibaza ko atari sawa. Nibaza yuko ikintu ciza il faut que respecta gusa contrat. Abamesha makuru mugenzi wacu yitwa Amipro, mwamwakiriye gute hariya? Bana ni sawa vraiment akora neza, en tout cas imani muhe umugisha kabisa atera imbere. Amakuru ansubira ngo ntazonagaruka. Ivyo navyo nzi sino bimenya kuko keke amatwa avuganye hama tugaca duhurira mu biteramo kanaka kana. Muganye akantu ko gusubira mu Burundi basi ukamubaza ati kumbwira SAIDO jewe nzogenda muri sama, ndazi ko mu bigari ati nzoba ndi mu Burundi muri sama, ati wewe bimeze gute? Je sinobimenya kuko sinzi visa bamuhaye kuko hari igihe baguha visa ya 6 mois ya 8 mois canke y'umwaka, peut-être bamuhaye y'umwaka aravuga ati banareka mbe nigumira ngamwe biraporesha nga vuba nzogaruka, ariko bimeze neza cyane. Ni mukuru wanje the MC
uno munsi mu Burundi wazwa ko ku mafishe menshi amasho uyiteguriye gute muri rusange? Sha amasho ni sawa vraiment kigingi sama hari kwa Paulin muri P Club hari muri Arena hari muri Vinoteke hama je nibaza yuko maze kwiadapta parce que kenshi nji quand je viens ici au Burundi kenshi ndatembera kwanza nkumviriza indirimbo bakunda hama rero nka cyane nja mu bintu byo gukora meje nibaza yuko ivyo biteramo byose bizogenda byesanga ari ge nige bagutinya nabandi kuguhamagara avuga ati uyu mugabo yamenyereye ikintu cyitwiyero natwe tuko turavunja hari oya ugeze ngaha isi si u Burundi ucukorera mu maframbu me turi hari nyene na mahero nyene tu ni nk'umuntu agutumye kwiyibeshaka gutuma ko atagahunda rufise kuza mu Burundi nkeneye ko va iyo direct uzanga bari kibazo cyane oya si igikuru nukumvikana gusa twumvikanye so indirimbo mwakoranye na Big Fizzo umudodo yari ni hit ni indirimbo nziza ariko yarigeze va kuri channel ya YouTube mu nyuma irasubira ko hari habaye ikibazo nyabaki ico kibazo je nibaza ko ari Fizzo akizi kuko niwe yayipostinze hama ariko nawe ufisemo uruhara kuko ni fresh narufise uruhara mugabo kenshi jewe umu artiste je ndamuha uburenganzira bwose 100% même si twokorana ndaguha cha kintu cyose nkaho eba niyo produit ni gwawe ukura ko usubiza ko nakazi wawe donc c'est niwe ari charge mu bintu vyiwe byose we so ni ikiganiro open mic ni vision wari ufise kera nuno musi ugifise uvuga je DJ SAIDO ndifuza ko umwuga w'ubu DJ kera bakora bakabahemba inzoga kera bakora bakabura amafaranga yo kugurikira two mu DJ atezwa kuberwa kera babitiriye imborerwa ariko no musi tubona ko aba DJ bavanga bakaja gukorera Belgium gukorera muri Europe gukora muri Canada no musi bako barubaka amazu nubwo bavuze karagasha muri gato nyene cyane mari gumyezagira nicahe cifuzo cyane je vraiment icyambere no shimira Imana kuko rêve zanje zose c'est comme si ça a été réalisé nashaka gutembera nashaka kumenyana n'abantu nashaka gukunda umuziki antuka ni nka byose sinidoga vraiment nibaza yuko n'abandi ba DJ babishire mu inguvu tout ce qui est rêve zabo izoba réaliser un jour nico kintu gikuru gihari so ububona guti imigwi yo mu Burundi ari Downtown DJ hariho yoba irimo bakikasi na ba mikisinzwe na bo yaba Downtown twamaturi kumwe kenshi en tout cas big up kuri bo ça fait ngira ça fait c'est pas plus de 5 ans bari hamwe nyene atatu no twa gauche à droite kandi ubona ko bakora vraiment n'inguvu je no saba yuko nabandi ba DJ na Holy Star DJ niwe nibagiye yaba miki n'abakikasi je nibaza yuko bobishira mu inguvu nyene bagakorana hama ibindi byose bica bigenda ku murongo asante cyane kandi gushimire nanje vraiment ndakwifuza n'ikigo ciza kivanzemo n'akazi kenshi cyane kuko umuntu aguma aruhuka ariko anakora cyane nanje vraiment ndashimye cyane surtout kubabona kandi muri studio ya Kezanet en tout cas ibintu mukora ni byiza cyane kenshi turabakurikirana kandi Imana izobafashe ibaduza imbere hose nibaza yuko Patrick bientôt tuzobonana en Belgique cyangwa mu Faransa yego vraiment bacayana hama abantu bose Imana igomba igashireka amikindi naco nashaka kwifuriza ama concert menshi ku Barundi bientôt bazosohoka hanze ba Fizzo za Canada bakidumu za Canada bakidingi za hehe en tout cas big up kuri bo asante cyane kandi gushimira thanks bro